waruzi ko telefone yawe ordinateur ukoresha ndetse na zimwe mu modoka zigezweho zikozwe mu butare nka coltan, nickel, cobalt canke cuivre. Ubu n'ubutare budahari iyi si ya technology y'ibisayangana itoshobora kubaho. Ico benshi batari bazi nuko igice kinini cy'ubutare mpejeje kuvuga kiri mu karere ka Afrika yo hagati na cyane mu Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abahinga bavuga ko ibice byo babirenga 6% vya nickel yose iri kwisi iri ngaha mu Burundi. Si nickel gusa, igihugu cuzuye ubutare bwa coltan, cuivre, fer, terre rare n'ayandi mabuye y'agaciro kadasanzwe dukunda guca ko tutazi ko hari imari ziriko ziraronderwa n'isi y'iki gihe. Igice kinini cyane nickel kiri mu ruhererekane rw'imisozi ya Musongati na Gitega, aho abahinga bavuga ko hoba hari amatoni ari hagati y'imiliyoni 150 n'imiliyoni 200 y'ubutare bwa nickel, cuivre na cobalt. Hampande ya nickel Uburundi bufise amasiti 170 y'ubutare, muri ayo 47 ari mw'inzahabu, 120 ari mu butare bwa tantale, na tungsten n'ayandi masite kandi akomeza kuvumburwa mu gihugu ari mu butare nka bauxite, galene hamwe na amethyst. Ubu butare ni karahara mu ruganda ntibacura amatelefone, imashini nyabwonko, amabateri ya za modoka zikoresha umuyaga nkuba, ibigwanisho bigezweho, ndetse muri make isi y'iki gihe tugezemwo yubakiye kuri ubu butare. Ubutare mu Burundi bwatanguye kwibonekeza ku ngoma y'ababirigi hagati y'umwaka wa 1930 n'umwaka wa 1940. Iki gihe aba bakoroni b'ababirigi nkuko bariko barabikora muri Zaire mu kwiga hano hose hoba hari ubutare, ni nako babikoze mu Burundi, maze baza gutangazwa nibyo basanze munsi y'isi y'iki gihugu. Babonye inzahabu, babona nickel, babona cassiterite canke ete, babona coltan na wolframite mu bice byose by'igihugu. Batanguye kwimba bakuriza indege buri munsi batwara iwabe Buruseli ku mwami Leopold wa gatatu. Inyuma yo kwikukira ku Burundi, ubutegetsi bwa Micombero na Bagaza bwisunze ku vyigwa byo kumenya ahantu hari ubutare mu Burundi. Bahamagaye abageologi bavuye mu bihugu by'Uburusiya na Yugoslavia, maze baza kumenya ko Burundi bufise ibice birenga 6% vya nickel yose iri ku isi. Ni naho baje kumenya ibirombwe bikomakomeye vyuzuyemo nickel nyinshi Musongati, Wagana, Nyabikere. Nickel yaharugwa mu matoni arenga miliyoni 150. Mu mwaka wa 1982 leta ya Bagaza yashatse gutangura kwimba ubutare. Habaye ibiganiro hagati y'amasosiyete yimba ubutare y'Abanyakanada, Australia, ariko ku mpamvu zitandukanye aya makompanyi ntiyahuje n'ubutegetsi bwa Bagaza, maze projet yo kwimba ibirabangiriwe. Hagati y'umwaka wa 1993 n'2005 Uburundi bwari bufise ikibazo cy'umutekano muke nk'ibindi bisata byose. Igisata cy'ubutare naco nyene carasubiye inyuma, nta projet nimwe canke ubushake bwo kwimba ubutare mu muco yigeze ibaho. Babikora mu kinyegero, bakimba hanyuma bakishorera amafaranga bagashira ku inyuma. Inyuma y'intambara ahongiye kuvuka imigambi yo kwimba ubutare, hongera guhamagurwa amasosiyete yo hanze nka Bureau d'études canadien Argos Minerals yashaka ubutare bw'Imusongati. Hariho kandi na Societe African Nickel Limited hamwe na Societe y'Abarusiya Burundi Mining Metallurgy yahawe lisansi yo kwimba mu kiringo c'imyaka 30. Ariko projet za guhagarara kubera ibibazo bitandukanye harimo infrastructure no kutumvikana kubijanye n'inyungu z'amafaranga azova muri ubu butare. Ariko hampande y'aya masosiyete y'abarikana gusana guverinoma ya nyakwigendera Petero Nkurunziza, amakoperative yigenga yakomeza kwimba. Aha twovuga gucukura inzahabu muri Buhumuza, mu Cibitoke, Kabarore n'ahandi. Igitangaje kandi kinababaje nuko izi nzahabu n'ubundi butare nka coltan na cassiterite butungura umunyagihugu numwe, kubera ko bwatungisha ababena amakoperative wasanga kenshi afiswe n'abategetsi bari muri leta. Ubutare bwarashogwa kenshi bugacishwa muri Kongo canke Tanzania, byose bikarangira mu kigega ca leta atani igiceri ca 50 cinjiyeyo. Mu mwaka wa 2021 Evariste Ndayishimiye amaze gushikira ubutegetsi yahagaritse amakontra mwamwe yavuga ko arayo gusahura igihugu. Niho yavuga ko ikibazo c'ubutara cifatiye mu minwe, avuga ko Burundi butokomeza kuguma bukenye kandi bwicaye ku butunzi. Yavuguriye amategeko agenga ubutare mu Burundi, hahinyanya ugutegeko rya kera ryagenga ubutare, itegeko nimero 1 agakoni 21 ryari ryasinywe ku igenekerezo ya 15 Gitugutu umwaka wa 2013, hasinywa irindi rishasha itegeko nomero 1
agakoni 19 ryashizweho umukono kwigenekerezo rya 4 Myandagaro umwaka wa 2023. Iri tegeko rishasha ryashira igisata c'ubutare mu minwe ya leta ahagizeza abarundi ko inyungu z'ubutare zizobiza abarundi apana akagwi gatoya k'abarundi canke amashirahamwe y'abanyamahanga. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 President Ndayishimiye yaje kugwa ku kirombwe vyavuzwe ko cari caranyegejwe n'abazungu aha ni ku mutumba wa Murehe uri mu Kirundo mu ntara ya Butanyerera. Vyaravuzwe ko kandi ubutare bwa kasiterite buri kuri uyu mutumba bungana ni toni miliyoni 12.7. President Ndayishimiye ati tuzopfa turya. Uca wumva rero umaze gushika ku matone amamiliyoni 12 muraca yumva amahera ari n'amamiliyaridi menshi cyane y'amadolari nk'amamiliyaridi 50 y'amadolari arenga. Amamiliyaridi 50 y'amadolari ni imyaka yo kubaho u Burundi kori umuhero wese uzorinda ushika turya.